Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana na ya mipanga imaze iminsi yinjira mu gihugu c'u Burundi iturutse mu Bushinwa, ikaba yaraguzwe na fondasiyo ya Reveriyano Ndikuriyo, aho benshi bemeza ko ibintu bigiye kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Inama nkenguzamateka, inama nshingamateka ndetse n'abashikiranganji batandukanye barakoranye bari kumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, amaze bamuhata ibibazo bihambaye cyane byerekeranye n'iyo mipanga, ariko Reveriyano Ndikuriyo ntaco yigeze yishura, ahubwo yababwiye ko igisirikare kigira ibanga kandi ababwira ko hari ikintu gikomeye cyane umugambwe uri ku butegetsi uriko urategura ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibyatunguye abashikiranganje batari bake ndetse n'umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarihenze cyane kubona ari kwihenda agakorana n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, bakaba bariko barashaka gukorera icibi abana b'u Burundi, aho benshi bemeza ko ibintu biriko birategurwa na CNDD-FDD biteye ubwoba, bikaba ari ibintu bishobora gusiga bituye igihugu mu manga ku buryo bukomeye cyane, kuko na Tanzania ahanyujijwe iyo mipanga baraburiye abarundi batari bake, bavuga ko iyo mipanga ishobora gukora ibara, kuko biraboneka neza ko igihugu c'u Burundi atagiye kigeze gitumiza imipanga ingana nk'iyo catumije, ibyerekana neza ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi afise icyo agamije, kandi ikinatera ubwoba abarundi batandukanye nuko iyo mipanga iriko irahabwa imbonerakure, amaze bakababwira ko imipanga ariyo kurwanya umwanzi rero nta wundi uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, umwanzi CNDD-FDD ibivuga ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, cane cane abanywanyi b'umugambwe seneri bayoboka umushingamateka Gatorwasa. Ibi nyine bikaba biteye ubwoba kandi bikaba bifise ikintu kinyegeje cane. Hari ibibazo bikomeye cane abashikiranganje batandukanye ndetse n'umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka babajije umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, ndetse icyatangaje abatari bake bari bitabiriye iyo nama nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yarinze ava muri iyo nama atakintu na kimwe ashikirije, ibyerekana neza ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ubwe atazi aho igihugu kiriko kiratwarirwa. Byose nyine tugiye kubashikiriza ico busabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarakanda kuri sabone kandaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Imipanga iriko irakurwa na Reveriyano ije gukora iki? Kubera iki iriko irahabwa imbonerakure? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ari kubivugaho, mu gihe ari wahamagaye igihugu cya Tanzania cyari cyanze kurekura iyo mipanga, akababwira ko bagomba kwirekura, bigatuma Tanzania imubwira ko bagomba kwandika babisaba kugira ngo iyo mipanga niramuka ikoze ibara batazigarika Tanzania. Ibiteye ubwoba kandi byerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise aho ari gutwarirwa, kandi bikaza byerekana ko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo nk'uko asanzwe akora ikibi gikomeye cyane, n'ubundi yaba agiye gusubira gukora ikibi, kuko biratangaje kandi birateye ubwoba kubona iyo mipanga yaramaze kugera mu gihugu igahita itangura guhabwa imbonerakure, kandi bakababwira ko icyo izamara bazakibabwira mu nyuma, aho bazababwira abansi bagomba kurwanya. Ibi nyine bikaba biteye ubwoba kandi binababaje, byerekana ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hari ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano. Ikibazo c'imipanga CNDD-FDD izokwiganira iki? Abamenyesha makuru
inyuma y'inama yihuta kandi inama yabajijwemo ibibazo byinshi cyane byerekana ko byanze bikunze mu butegetsi harimwo icyuka kibi cyane, aho benshi mu bategetsi yaba umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka babona ko Reveriyani Ndikuriyo yaba agiye guta igihugu mu manga ikomeye cyane, ariko igitangaje ni uko ibibazo byose bamubajije atana kimwe yigeze yishura, ahubwo ko yababwiye ko igisoda kigira ibanga ryacyo. Ibitangaza benshi koko aho benshi bavuga ko aho benshi bamaze iminsi bemeza ko Reveriyani Ndikuriyo imbonerakure ari igisoda kiwe gishasha, ariko araforoma none yabyemeje muri iyo nama, aho yavuze ko atemerewe gutangaza amakuru y'igisoda mu gihe bizwi neza ko imbonerakure atari abasoda, ariko bikaba byahise biha imbonerakure indi shusho ihambaye cyane kandi iteye ubwoba, yerekana ko Reveriyani Ndikuriyo aricyo kirwanisho afise gikomeye agiye kwifashisha mu minsi iri imbere. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 6 Ndamukiza 2024 haratumwe ko inama yihuta kugira higwe cyane cyane ikibazo cy'inkuru y'imipanga yashyikirijwe n'itorakanirizo ry'amakuru manda. Izindi ngorane zisanzwe ziri mu mugambwe CNFD no mu gihugu nazo nyine baraziciye ku mayange muri iyo nama yitabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ikagirishwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho yavuze amagambo akomeye cyane kandi bikaba byarongeye kongera ubwoba butari buke mu barundi benshi. Reveriyani Ndikuriyo niwe yagirishije iyo nama yari yitabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abategetsi bo hejuru bo mu bushikiranganji butandukanye, abarongoye inama nshingamateka, abarongoye inama nkenguzamateka hamwe n'abategetsi bagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu byatanguriye ko kuvuga Reveriyani Ndikuriyo yababwiye abari mu nama ko ikinyamakuru manda gihabwa amakuru amwe na bamwe mu bategetsi bo muri CNDD-FDD, kandi avuga ko abategetsi bose abazi ko agiye kubakorera agatendo mu minsi iri imbere. Yongeye ko ati mbere muzotangara musanze abatanga amakuru bari muri twebwe. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ababwira kandi ko yahamagawe n'umumenyeshamakuru wo mu kinyamakuru manda amubaza ikibazo c'imipanga. Ibi umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yatangaje byahise byerekana ko muri CNDD-FDD harimo icuka kibi cyane, kandi biza byerekana ko byanze bikunze hari abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bari muri CNDD-FDD ariko bayirwanyirizamwo imbere, kandi babona neza ko ibyo iriko irakora ari amakosa akomeye cyane, akaba ariyo mpamvu bariko baratanga amakuru hakiri kare ibara ritaragwa. Ibi nyine bikaba ari ibintu bishobora gukiza igihugu mu gihe muri CNDD-FDD habonekamwo abategetsi bakomeye kandi barinda bashaka gukorera umurundi aho gukorera inyungu z'akarwi gato cyane, nk'uko biriko biribonekeza muri no minsi, aho biboneka neza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari ubutegetsi bw'akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi, mu gihe yagakwiye gutunganiriza abarundi bose. Daniel Ndabirabe yasa n'uwashavuye cyane kubera ibyo bibazo biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho yabajije ashavuye Reveriyani Ndikuriyo impamvu azana imipanga mu gihugu kandi atantambara ihari kandi igihugu gitekanye. Urongoye inama nshingamateka yavuze ko hari ibintu bikorerwa mu mugambwe bihishijwe, mugabo iyo bimenyekanye bikabagira ko ingaruka. Daniel Ndabirabe ati bamutubwira nibyaba bihari mujye mutubwira, ko mutabitubwiye. Reveriyani Ndikuriyo yamwishuye ko mu gisoda batavuga byose. Ibi ni ibintu byashavuje Ndabirabe, aho yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari akwiye kwitondera iki kibazo cy'imipanga yatumijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Daniel Ndabirabe yaciye asaba ko hatanganywa ikiganiro ku bamenyeshamakuru kuri ico kibazo c'imipanga. Ikinyamakuru manda cavuze ko iriko irahabwa imbonerakure mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abari mu nama baci bafundika ko umugambwe CNDD-FDD utegerezwa guhamagara abamenyeshamakuru ukisigura. Muri iyi ndwi nibadahindura ibyo bapfunditse, abari muri iyo nama bumvikanye ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo azotuma ko abamenyeshamakuru mu minsi iza imbere y'uko iyi ndwi turimwo irangira. Abari muri iyo nama bumvikanye ko ico kiganiro umugambwe CNDD-FDD uzotunganya ku bamenyeshamakuru kizokwitirirwa ico gushikiriza aho uwo mugambwe uhagaze ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu cy'u Burundi.
abari mu nama baca basaba ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNFD ategekanya inyishu z'ico kibazo c'imipanga kuko kitazoburamwo mu byo abamenyeshamakuru bazobaza. Muri iyo nama yihuta yo ku rwego rwo hejuru rw'igihugu, urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yasabwe kudasubira kukarira abashiranganji baba batumwe ko kwishura ibibazo mu nama nkenguzamateka. Ingorane y'imbonerakure zifitaniye amasezerano n'umugambwe CNDD-FDD ariko zimaze amezi 18 zidahembwa nayo nyine yaravugiwe muri iyo nama naho itatorewe umuti. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaje acererewe muri iyo nama yongera agenda itarahira. Amasoko y'itorokanirizo ry'amakuru Remanda amenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarinze agenda atajambo na rimwe avugiye muri iyo nama idasanzwe yari ishimikiye ku nkuru y'imipanga iriko irahabwa urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD, aho benshi bibajije impamvu umukuru w'igihugu c'u Burundi yasohotse mu nama ataco ashikirije, abandi bakavuga ko bifise icyo binyegeje kandi gikomeye cyane, abandi bakaza bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yo kugira ico ashikiriza abanza kujya kubaza umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye, aho benshi bemeza ko ari we usigaye utwara igihugu c'u Burundi, ibyatumye yicara mu nama agasohokamo ataco ashikirije, aho yabanje kujya kuganira n'umutambukanyi wiwe kugira ngo amuhe ibyiyumviro kandi amubwire uko agomba gutwara ibintu. Ibi nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngaha mu gihugu c'u Burundi asigaye ari nk'igishusho, ahubwo ko umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye ari we ufata ingingo zikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibiza byerekana ingorane Uburundi burimo ndetse n'ibibazo bitandukanye abarundi bariko barinjiramo, uko biboneka neza ko ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ibibazo byabaye byinshi gusumba n'igihe umuhisi Pierre Nkurunziza yari yafatiwe ibihano n'amakungu kubera ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko. Imipanga yuzuye kontineri zine yarazanywe mu Burundi gukora iki? Imipanga yuzuye kontineri zine yazanywe mu Burundi gukora iki? Kari ibibazo bitandukanye byabajijwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Hari imipanga iriko irahabwa imbonerakure mu mihingo itandukanye y'igihugu kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Urwaruka rw'umugambwe CNFD ruyihawe rubwirwa ko ari iyo kurwanya abansi b'amahoro n'umutekano. Iyo mipanga ikaba yaguriwe mu gihugu c'Ubushinwa ica muri Tanzania imbere y'uko ishikanwa mu Burundi. Iyo mipanga yashitse ku rubibi rwa Kabanga Kobero ipakiwe n'amakamyo afise imparati za Tanzania ku igenekerezo rya 18 Ntwarante mu mwaka wa 2024. Kugira ayo makamyo yemererwe kwinjira mu Burundi byaragoranye kubera ko abari barongoye urwo rugendo banse kwereka abakozi b'ikigo Obari ibiranga iyo mizigo yari ipakiwe mu makamyo, banka no guhahururirwa amatagisi. Ibyo nyine bikaba byarateye ingorane zikomeye cyane. Basigura ko abategetsi bo hejuru aribo batumwe ko ibyari muri iyo makamyo, ko rero atawurekuriwe kubisuzuma bidashitse ku kivuko ca Bujumbura. Amaze iminsi 3 aho ku rubibi rwa Tanzania n'u Burundi, ayo makamyo yahavuye yemererwa kubandanya urugendo. Hari isaha 8 zirenga mw'ijoro ry'uwa 20 rishira wa 21 Ntwarante 2024, aho igipolisi c'Imuyinga cahabwa itegeko ryo kuyaherekeza. Ariko amasoko y'itorokanirizo ry'amakuru Remanda avuga ko ayo makamyo yarimwo imipanga mishasha atabaye akija i Bujumbura, ahubwo yako yaciye abandaniriza mu ntara y'Amakamba. Bamwe mu barongoye abandi mu kigo cegeranya amakori n'amatagisi ya leta Obari mu ntara ya Muyinga bararengukijwe n'urwego rw'iperereza bagirizwa guhungabanya ibikorwa bya leta. Iyo mipanga iriko ihabwa imbonerakure ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere Ndamukiza 2024. Imbonerakure zo mu ntara ya Bujumbura yaguye nizo zari ziramukiwe guhabwa iyo mipanga. Ni ukuvuga ko umunsi iyo mipanga yahawe urwaruka rumwe rw'umugambwe CNDD-FDD rwo mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Cibitoki, mu ntara ya Bubanza,
mu gice c'intara ya Bujumbura bita Rirare hamwe no mu gice c'intara ya Rumonge. Ibyo bice bikaba ari byo bigize intara ya Bujumbura nshasha hisunzwe itegeko rishasha rigenga indinganizo nshasha y'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakaritsiye. Imbonerakure irongoye izindi muri zone niyo umugambwe CNDD uhaye igikorwa co gutanga iyo mipanga hisunzwe uburinganire bwa zone hamwe n'ubukerebutsi bw'imbonerakure zihaba. Tumubajije ico barongoye muri zone yababwiye bazokoresha iyo mipanga, umwe mu mbonerakure zahawe iyo mipanga yatubwiye ati ni imipanga yo kwivuna umwansi. Muri no minsi abansi b'amahoro n'umutekano ni benshi mu gihugu. Amasoko y'itorokanirizo ry'amakuru manda avuga ko iyo mipanga mishasha ari ubwoko bubiri. Harimwo imipanga imenyerewe ifise ubugi ku ruhande rumwe. Hari n'iyindi yo mu bundi bwoko ifise ubugi ku ruhande rwo hepfo igaca imera nk'umusumeni ku ruhande rwo hejuru. Tanzania yaragize amakenga kuri iyo mipanga. Kw'igenekerezo rya 26/0 muri 2024 niho leta ya Tanzania yatanga uruhusha rwo kujana mu Burundi iyo mipanga yari yavuye mu Bushinwa iguzwe na Fondation Pax Burundi, ishirahamwe rirongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko yacu amenyesha ko imbere yaho leta ya Tanzania yari yabwiye abari bashejwe gukurikirana urugendo rw'iyo mipanga harimwo abo bita badekara mu gifaransa ko idashobora kwemera ko ibandanya mu Burundi hatabonetse uruhusha rudasanzwe ruvuye muri leta y'u Burundi. Abategetsi ba Tanzania bisiguye ko iyo mipanga atari ibidandazwa bisanzwe kuko ari ibigwanisho kandi ari myinshi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwiwe ngo niwe yahavuye atelefona umwe mu bategetsi ba Tanzania amusaba ko boreka iyo mipanga ikabandanya, mugabo aramwankira amusigurira ko ategerezwa kurungika uruhusha rwanditse kugira ngo nihaba ingorane itewe n'iyo mipanga leta y'u Burundi ntizobigarame. Amasoko yacu amenyesha ko leta y'u Burundi yahavuye irungika urwo ruhusha bise autorisation speciale. Amasoko yacu avuga kandi ko ubwa mbere abatumwe ko iyo mipanga bari bipfuje ko ica ku kiyaga Tanganyika kugira ngo nisuzumwe kenshi, ariko mu nyuma bahitamwo kuyizana imiduga kubera ingorane y'amazi y'ikiyaga Tanganyika amaze igihe yararenze inkombe agahungabanya cane ibikorwa no ku kivuko c'i Bujumbura. Imyiteguro yose irangiye niho rero iyo miduga ipakiye imipanga yahavuye ifata inzira igana ku rubibi rwa Kabanga Kobero ihashikira kuri rirya genekerezo rya 18 Ntwarante mu mwaka wa 2024. Twagerageje guhamagara umuvugizi wa leta ya Tanzania Muhara Matinyi kugira tumubaze ibijanye n'iyo mipanga, ariko nta witavye telefoni yiwe ngendanwa. Tumaze kumubwira ibijanye n'imipanga iheruka kwinjira mu Burundi, umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Rosine Gatoni yatubwiye kandi kabiri kose ko twamuhamagaye kuri telefoni ko atatwumva neza. Uruganda rw'itorokanirizo ry'amakuru manda rumurondeye kuri telefoni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD we yatubwiye ko turiko tutwarira hejuru. Twari tumubajije igituma bariko baha imbonerakure imipanga, aho Reveriyano Ndikuriyo yatwishuye ati baza wabikubwiye ubaza Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo ako ni akajagari kuraho ngaho jahiyo, ibyo uvuga ni ibiki wewe? Tuzosubire no kunterefona. Utwarira hejuru ni akajagari. Remanda ariko yo imipanga irateye ubwoba bamwe mu banyagihugu, niko Remanda ivuga kubera amatohoza yakoze. Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD akaba ari nawe nyine ishirahamwe Fondation Pax Burundi ntiyasubiye kwishura, ariko biraboneka neza ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba.